Inama shikiranganje yarakoranye kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 8 Rusama mu mwaka wa 2024 irongowe na nyenicubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Varisito Ndayishimiye. Nyenicubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi aje gushikiriza urutonde rw'ivyihwezwa muri iyo nama rukongera rukemezwa, yaciyeho umwanya umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano ngo ashikirize mu kibanza cy'umushikiranganje wa mbere yari mu rugendo rw'akazi ivyavuye mu nama nteguza y'inama shikiranganje yabaye ku magenekezo ya 29 ndamukiza na 3 Rusama umwaka wa 2024. Ivyihwejwe navyo bikaba ari byo vyari ku rutonde rw'ivyigwa muri iyo nama shikiranganje. Integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa nimero 1 agakwego 20 ryo kuwa 3 Myandagaro umwaka wa 2019 rishinga rikanatunganya ibikorwa vya sentare yubahiza ibwirizwa shingiro n'ingene iyo sentare yitugwa, yashikirijwe n'umushikiranganje ubutungane. Naho ibwirizwa ritunganya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari rya vuba, rirafise utunenge dukwiye gutosorwa kugira ngo iyo sentare ishobore gukora neza. Muri utwo tunenge twovuga nk'utu dukurikira: bwa mbere, ingingo zivuguruzanya n'izitekanije mu gitabo c'amategeko agenga amatora uvyerekeye ibiringo vyo kwitwara mu matati yerekeye amatora bikenewe ko zororanishwa. Bwa kabiri, ibwirizwa ritunganya sentare yubahiza ibwirizwa shingiro ritegekanya ingene iyo sentare yitugwa, ariko ntiryashizemo igice cerekeye ububasha bwayo nk'uko bitomowe mu ibwirizwa shingiro. Ni ngombwa rero hashigwemwo ingingo zerekeye ububasha bw'iyo sentare. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ibanje kuyunganira no kuyitosora. Icya kabiri cizwe mu nama shikiranganje, urwandiko rumenyesha uburyo bw'amafaranga bwongewe umugambi mera nk'abandi rwashikirijwe n'umushikiranganje wo gushigikirana imibano, agateka ka muntu n'iterambere ridakumira. Umugambi mera nk'abandi watangujwe kwigenekezo rya 22 ndamukiza umwaka wa 2022 ushigikira abantu bakenye kuruta abandi mu gihugu hagati mu kubarungikira amafaranga mu matelefone. Ivyo bikunganirwa n'ibindi bikorwa bibafasha mu kwiteza imbere. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro amahangiro y'imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 buteye imbere mu mwaka wa 2060, leta y'u Burundi yarasavye ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere uburyo bugera ku miliyoni 50 z'amadolari y'abanyamerika yongera ku yari yaratanzwe kugira ngo bushobore guhangana n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe hamwe n'ibibazo vy'ubutunzi. Uwo mugambi wongewe ikiringo c'umwaka ukazorangira kwigenekezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2027. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino ubwo rwandiko yarakengurutse iyo mfashanyo ica ishikiriza ibi bikurikira: ubwa mbere, gukorera mu muco mu kugira intonde z'abazofashwa n'uwo mugambi. Bwa kabiri, gutsimbataza ivyerekeye kungura ubumenyi abantu bafise uburyo ariko batazi kubukoresha bigishwe. Bwa gatatu, gutsimbataza no kugenzura inzego zashizweho ngo zikoreshe neza ayo mafaranga. Bwa kane, gukora ibishoboka vyose ngo uburyo butanzwe mu uwo mugambi bube umutahe wo kubandanya inyuma y'ikiringo c'umugambi. Ca gatatu cizwe n'inama shikiranganje, integuro y'itegeko ryemerera leta y'u Burundi gushira umutahe mw'ishirahamwe risangiwe na leta n'abigenga ryishinga abanyamitahe bato bato figa mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Yashikirijwe n'umushikiranganje w'ikigega ca leta, ubutunzi no gutunganya imigambi. Iyo nteguro ije mu ntumbero yo gushira mu ngiro impinduka zabaye aho ikigega figa cahindutse ishirahamwe leta isangiye n'abigenga. Ivyo rero bisaba kubanza guharura amatungo ya figa nk'ikigega kugira ngo abe ariyo ab'umutahe uzanywe na leta mu ntango. Amatungo ya figa rero basanze ashika ku miliyaridi 16 n'imiliyoni 238 n'ibihumbi 440 n'amajana 232 y'amafaranga y'amarundi. Uwo niwo mutahe leta izobishize muri iryo shirahamwe mu ntango. Inama shikiranganje imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje
ariko ishishikiriza ko umutahe nyezina leta yoshiramwo wotomorwa mu gihe umutahe wose w'iryo shirahamwe uzoba umaze kumenyekana. Bwa kane, ikizwe mu nama nshikiranganji, integuro y'itegeko rishinga ikonti imwe y'amafaranga y'igihugu rikanatunganya ibikorwa vyayo yashikirijwe n'umushikiranganji w'ikigega ca leta, ubutunzi no gutunganya imigambi. Mu nteguro yo gutunganya gushasha ikoresho ry'amafaranga y'igihugu, Uburundi bwariyemeje gushiraho ikonti imwe ihurirako amafaranga y'igihugu yose. Iyi nteguro ije gushiraho amategeko yerekana ingene ayo mafaranga yegeranirizwa ku ikonti imwe, yerekana aho iva n'aho igarukira, uko iri n'ingene ikoreshwa kugira ngo amafaranga y'igihugu akoreshwe neza. Inama nshikiranganji imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje. Mu vyo yasavye hakaba harimwo yuko igihe cose hageze kuriha igikorwa cakozwe ho kwerekanwa neza aho amafaranga ava. Ca gatanu, cizwe mu nama nshikiranganji, integuro y'itegeko ryerekana ikirangaminsi cyo gutegura amafaranga leta ikoresha ku mwaka, nayo nyene yashikirijwe n'umushikiranganji w'ikigega ca leta, ubutunzi no gutunganya imigambi. Iyi nteguro ije mu ntumbero yo gushira ku gihe amategeko ashira mu ngiro ibwirizwa ryo mu mwaka w'ibihumbi 2022 ryerekeye itunganya ry'amafaranga ya leta, kugira ngo impinduka ziriko zirajaho mu vyerekeye gusohora amafaranga ya leta hisunzwe ibikorwa zibone gushikwako. Iyi nteguro nshasha irerekana intambwe zose z'iryo tegurwa ry'amafaranga leta ikoresha, abo vyega n'ingene ibikorwa nyamukuru bikurikirana. N'amashikiranganji imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ibanje kuyunganira. Ica gatandatu, cizwe mu nama nshikiranganji, integuro y'itegeko risubiramwo itegeko inimero 100/106 ryo kuwa 17 ruheshi mwaka w'ibihumbi 2008 ritunganya urwego rujejwe ibiganiro hagati ya leta n'igisata c'abikorera ivyabo. Yashikirijwe n'umushikiranganji w'ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi. Urwo rwego rwashizweho n'itegeko inimero 100/106 ryo kuwa 17 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2008. Ugereranije n'iryo tegeko rihari, bishasha muri iyi nteguro ni ibi bikurikira. Bwa mbere, urwo rwego rugiye gukukira ubushikiranganji bw'ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi, kuko mu itegeko ryahahora rwakukira ibiro vy'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu, urwo rwego nago rukaba rutakiriho. Bwa kabiri, mu ntumbero yo kuroranisha amazina y'ibisata bigize urwo rwego n'imirimo yavyo, iyi nteguro ishikiriza ko icahora citwa inama ya bose co kwitwa inama nkuru, hanyuma icahora citwa ibiro ntunganyabikorwa kikitwa ibiro ntunganyamigambi. Bwa gatatu, kubera imirimo y'ubunyamabanga ntayegayezwa ari myinshi, ko kongererezwa abakozi kandi b'abahinga babiri, umwe agaserukira leta, uwundi agaserukira igisata c'abikorera ivyabo. Inama nshikiranganji ihejeje kwihweza iyo nteguro ikanayunganira yarayemeje. Ikindwi, cizwe n'inama nshikiranganji, urwandiko rwerekana amashusho y'intangamarara y'iyubakwa ry'ikibanza cahozemwo isoko nkuru ya Bujumbura. Rwashikirijwe n'umushikiranganji w'inyubako, ibikorwa n'ibikoresho vya leta no kugwiza uburaro. Isoko nkuru ya Bujumbura yari yuguruwe mu mwaka w'igihumbi 1994 kw'igenekerezo rya 27/0 umwaka wa 2013, irasha iratokombera. Umugambi w'igihugu w'iterambere wo kuva mu 2018 gushika mu 2027 usubiwemwo urategekanya iyubakwa ryayo, kuko yari ifise akamaro ntangere ku butunzi bw'igihugu. Urwandiko rushikiriza uburyo bubiri iyo soko yokubakwamwo. Uburyo bwa mbere kukaba ari ukubaka inyubakwa amahero y'ubudandaji, ingoro y'amakoraniro yojamwo abantu bagera ku 3,000, ihoteli y'ingenzi nziza nini yo ku rugero bita 5 étoiles mu gifaransa n'ibindi. Uburyo bwa kabiri bukaba ari uko kubaka iyo nyubakwa nini cyane igabuwemwo gatanu, igorofa nini igeretse inshuro 30, harimwo n'amamangazini 3,000, harimo ingoro y'amakoraniro yo kwakira abantu bashika 1,000,
ihoteli y'ingenzi nziza nini yo ku rugero bita 5 étoiles mu gifaransa n'ibindi. Inama shikiranganje maze guca hirya no hino ubwo rwandiko yarashimye igikorwa cyakozwe ishishikiriza ibi bikurikira. Ubwa mbere, gutegura igicapo cerekana iminara 3 nka za nyenyeri 3 ziri ku ibendera ry'u Burundi kigashikirizwa mu nama nshikiranganje mu kiringo c'amezi 3. Bwa kabiri, gusukura ikibanza cahozemwo isoko nkuru ya Bujumbura kikaba ikibanza kigaragara ariko ibirimwo bigahabwa agaciro. Ca gatatu, kurondera abahinga n'uburyo kugira ngo ibikorwa vy'intangamarara bikenewe bikogwe maze iyo soko ishobore kubakwa. Icumunani cizwe mu nama nshikiranganje, integuro y'itegeko nshikiranganje rishinga ibisabwa kugira ngo umunyamutahe yigenga akorere mu gisata cyo kugwiza uburaro mu Burundi. Yashikirijwe n'umushikiranganje w'inyubako, ibikorwa n'ibikoresho vya leta no kugwiza uburaro nyene. Ibitabo ntunganamigambi vy'igihugu birashimikira kwigwiza ry'uburaro bwiza no kubafisa mikoro abayabaye, bigasaba ababifisemo uruhara bose ko boshira inguvu hamwe. Igitabo c'amategeko atunganya ibisagara, uburaro n'inyubako kiraho uburenganzira abavyifuza bikorera ivyabo kwinjira muri ico gisata cyo kugwiza uburaro. Abanyamitahe ntibahengeshanya kugaragaza ishaka bafise ryo gushiramwo imitahe muri ico gisata, n'amabanki nayo nyene adasigaye inyuma. Leta nayo ikaba ibishigikiye. Iyi nteguro y'itegeko nshikiranganje ije kugira ngo abashaka gushira imitahe muri ico gisata cyo kugwiza uburaro bagire amategeko atomoye bisunga. Inama nshikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yasanze vyoba vyiza yigiwe rimwe n'itegeko rishinga igisata coba kijeje gukurikiranira hafi no kugenzura ubuguzi bw'amatungo ntimuka mu nama shikiranganje yimirije. Iki cenda cizwe mu nama shikiranganje. Integuro y'itegeko risubira mu itegeko nimero 100 agakwegutsa 64 ryo kuwa 8 Rusama umwaka wa 2020 rishira ikigo cy'igihugu kijeje kugorora no kunga ingingo z'umubiri mu bisata vyitunganiriza intwaro n'ikigega. Yashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida. Ikigo cy'igihugu kijeje kugorora no kunga ingingo z'umubiri cashinzwe mu mwaka wa 2015. Inyuma yaho ni ubushikiranganje bujeje inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi bwatanguza igikorwa cyo gusubiramwo itegeko rigenga ico kigo kugira ngo kibukukire. Bivanye nuko mu mirimo kijejwe harimo inyigisho zitanga urupapuro rw'umutsindo. Itegeko ritunganya ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ryahavuye risubiza ico kigo cy'igihugu kijeje kugorora no kunga ingingo z'umubiri muri ubwo bushikiranganje. Iyi nteguro rero ikabije kugarukana ico kigo mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kugwanya sida hisunzwe iryo tegeko. Inama nshikiranganje imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje mu vyasabwe hakaba harimwo yuko ico kigo coba ishira hamwe rya leta kugira ngo gishobore gukurikiranwa neza. Icicumi mu vyizwe mu nama nshikiranganje, amasezerano y'umwumvikano ku mugambi wo guhuza imihora ikoreshwa mu gutuma tumanako mu buhinga bwa none hagati y'u Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yashikirijwe n'umushikiranganje wo kumenyesha makuru, ubuhinga bwa none n'ibimenyesha makuru. Uwo mugambi urahurizwa ko n'ivyo bihugu bibiri kuko uzotuma ibijanye no gutuma tumanako bigenda neza kuruta muri kano karere. Kubera abantu baguma bakenera imihora inyaruka mu guhanahana amakuru, uwo mugambi uzofasha cyane muri bino bihugu bibiri mwihanahana ry'amakuru hagati y'inzego zitandukanye, hagati y'amashirahamwe canke bene gihugu ku muvuduko ushimishije. Inama shikiranganje yaremeje ayo masezerano. Ubw'icumi na rimwe mu vyizwe mu nama shikiranganje, urwandiko rujanye n'ingene ikawa y'u Burundi yo kwemerwa mu ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya hisunzwe amategeko y'iryo shirahamwe yo gukingira amashamba. Rwashikirijwe n'umushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Kuva mu kwezi kwa Ruheshi umwaka wa 2024
ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya rizotangura gushira mu ngiro itegeko rishasha ribuza amashirahamwe gushorera ku isoko ya Buraya ibidandazwa bimwe bimwe mu gihe vyoba bivuye mu guhonya amashamba. Ikawa irimwo muri ivyo bidandazwa. Ayo mategeko asaba abo vyega gutanga ibiharuro bikozwe ku buhinga bwa none vyerekana aho ivyo vyimbuwe vyavuye n'igihe vyimburiweko kugira ngo babone neza ko ata mashamba yoba yarahonejwe. Ayo mategeko afatira ku mirima yatewe inyuma y'igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2020. Leta y'u Burundi rero yifuza gukorana n'ishirahamwe ryitwa Enveritas ryoca rikora ico gikorwa co gutororokanya ibiharuro bikozwe ku buhinga bwa none vyerekana imirima y'ikawa y'u Burundi n'igihe yaterewe, rigaca ritanga urupapuro rwemeza ko ikawa y'u Burundi yarimwe itabanje guhonya amashamba, gutyo ibandanye ishoka ku isoko rya Buraya. Inama shikiranganji yaremeye ko ico gikorwa cobandanya. Mu tuntu n'utundi, inama shikiranganji yarahanahanye ivyiyumviro ku kibazo kijanye n'impamba yo mu zabukuru y'abakozi ba leta. Ikibonekeje nuko ikiriko kiratevya ishirwa mu ngiro ry'ijambo ryavumiriwe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu kubijanye no kuduza iyo mpamba ari uguharura nabi kw'amashirahamwe ajejwe gutekaniriza kazoza abakozi. Hazoshirwaho umugwi uzoharura neza amafaranga yose ayo mashirahamwe yinjiza ku kwezi hamwe n'ayasohora kugira ngo leta ibone neza ayo izoterera abazoja mu karuhuko k'izabukuru. Bigiriwe i Bujumbura kuwa 9 Rusama umwaka wa 2024, umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima.